ni Zefaniya 3 ku murongo uhereye ku murongo w'10 ngo havuze ngo abasavyi banje aribo bana banje basabagiye bazonzanira ingorore bavuye hakurya y'inzuzi zo muri Ethiopia. Abo n'abarundi ngo bazonzanira Ethiopia. Iyo bibiri yivuze Ethiopia ibivuze Afrika, nico kimwe niyibivuze ngo Egiputa canke ikavuga Kushi. Imana yabivuze hakiri kare yuko abarundi aribo bazojana ikanguro mu mahanga. Rero umurundi wese, umuntu wese yumva ururimi rw'ikirundi agomba kugira gute kumenya ko uhereye isaha n'aka kanya niwe nyene ategerezwa kugira gute, ategeza kurondera ingorore kugira gute, kugira azoyishikirize uhoraho. Yesu araje. Yesu ntaje kugirira nabi abantu, Yesu ntaje kuniga abantu canke ntaje kubiba nkuko bamwe babitahura, ntaje kugira gute, ntaje gucira amateka ku bantu ngo abagirire nabi, ariko aje kugirira neza abamwiteze, niko ijambo ry'Imana rivuga. Abantu rero bakwiye kunezerererwa yuko Kristo agomba aze. Umuntu ni impwemu y'Imana yambaye umubiri. Iryo sezerano rishasha niryo rigiye kuja mu ngiro vuba, rigiye asifo stampolero totatile fo, rigiye kuja mu ngiro. Yesu Kristo yaracunguye abantu biwe, noneho agiye kuza kugira ngo agire gute, ahereze ingororano canke ahereze agakiza abamwiteze. Nitwa Apotre Ndikumasabo. Amatazirano yanje ni menshi, ariko izina ry'ukuri ni Ndikumasabo ry'abavyeyi bampaye. Ku mavuta ndi Apotre, ayo niyo mavuta nasizwe, nakijijwe muri 2000. Hanyuma narabandanije umurimo w'Imana, narasenze, hanyuma ndanasengerwa, ndabatizwa. Maze kubatizwa niho ninjira mu bijanye no gukorera Imana nyezina. Wambatije yitwa Apotre Runezerwa Jean Claude Manutsi, ni umukongomani wo Munyamurenge. Uwo yagiye anyise Jean Baptiste, yaravuze ngo ndi Yohana Umubatizi. Ariko ico nari ngomba kuvuga ni iki, mfise ubutumwa Imana yampaye, ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ndabushikirize abarundi, ndabushikirize n'amakungu. Ubwo butumwa subundi nuko abantu bose uhereye ku barundi ndetse n'abatara barundi bose babwiza guhindura ivyiyumviro, bakamenya yuko umuntu atari ubumuntu, umuntu ari impwemu y'Imana yambaye umubiri. Bisobanura ngo ubonye umuntu ntiwiyumvire ngo ni uwo muntu uri kurabona ngo w'inyama n'amaraso. Oya, tahura neza yuko ubonye ubumana bwambaye umubiri. Niwandaba muri Bibiliya ukandika ijambo ubumana, ku bafise amatelefone agezweho, uca utangura kubona muri Bibiliya ubumana aho buvugwa. Ariko iyo tuvuze ngo ubumuntu tuba tuvuze akameremere. Rero umuntu ntabwo ari ako kameremere, ntabwo ari izo nyama n'amaraso, ariko umuntu ni impwemu y'Imana yambaye umubiri. Tugiye ku bijanye na teme tugiye gukorera ko, teme iravuga ngo aryo jambo nyamukuru riravuga ngo barundi bana b'Imana, ikangure dukangura amahanga, Yesu araje. Abarundi rero n'abana b'Imana gute?
usomye mu gitabo cyanditswe na Zefaniya ni ikigabane cya 3 ku murongo w'10 niho ubona yuko by'ukuri abarundi ari abana b'Imana. Reka tuhasome ni Zefaniya 3 ku murongo uhereye ku murongo w'10 haravuze ngo turasoma mu izina rya Yesu Kristo ngo havuze ngo abasavyi banje aribo bana banje basabagiye bazonzanira ingorore bavuye hakurya y'inzuzi zo muri Ethiopia. Ngo abasavyi banje aribo bana banje basabagiye, abo n'abarundi, ngo bazonzanira ingorore bavuye hakurya y'inzuzi zo muri Ethiopia. Ubandanije usoma ucubona ukuntu Imana ibabarira abantu, ukuntu itazongera kuraba ibyaha byabo, ukuntu ndetse atamuntu azongera guteterwa ku bw'ibyo yakoze. Rero kugira ngo dutahure neza yuko abarundi aribo basabye b'Imana, aribo bana b'Imana, aribo Zefaniya yavuga yuko bazonkuzanira ingorore bavuye hakurya y'inzuzi za Ethiopia, tugomba kubanza gutahura Ethiopia ni iki. Ethiopia, iyo Bibiliya ivuze Ethiopia bivuze Afrika, nico kimwe n'iyo bivuze ngo Egiputa canke ikavuga Kushi. Inzuzi za Ethiopia zivugwa ni Grand Lac, ahanini ni ibyo biyaga binini. Ethiopia igarurwa na Tanganyika. Umuntu yavuze yuko Ethiopia igarurwa na Tanganyika ninde? Ni umwami yatwara igihugu ca Ethiopia ariwe Menelik II. Kubize baribuka neza uwo Menelik II. Rero iyo Ethiopia yavuzwe na Menelik II, bamuhamagaye mu kiganiro canke mu nama yabereye yabaye muri Conference de Berlin, inama yabereye i Buraya mu Budagi, bagomba kugira gute, bagomba kwiga ibijanye no kugabura Afrika mu migabane y'iki yo gutwaza igikenye, ari byo bita koloni. Baramuhamagaye baramubaza bati Ethiopia kigarukira hehe? Yaciye avuga ati ico gihugu kigarukira aho Tanganyika igarukira. Rero igihugu abandi bantu n'igihugu biri hakurya ya Tanganyika, ivyo ni igihugu cy'u Burundi. Abo bantu bari hakurya ya Tanganyika nabaki n'abarundi. Abo rero abo barundi n'abantu bavuga ururimi rw'ikirundi. Kumbure ikindi gihe tuzovuga abo ni bande, ariko n'abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi bari hakurya ya Tanganyika, abo nabo barimwo mu basavyi b'Imana. Uno munsi rero nkuko Uhoraho yabigenye kandi yabigeze, bisabwa yuko buri muntu wese yumva ururimi rw'ikirundi atahura neza yuko ari umwana w'Imana, ari umusavyi w'Imana, kandi akamenya iri somo canke iki canditse kiri muri Zefaniya 3 ku murongo w'10 ko kimuraba kimwega. Imana yabivuze hakiri kare yuko abarundi aribo bazojana ikanguro mu mahanga. Nkuko vyanditse ngo abasavyi banje basabagiye hakurya y'inzuzi za Ethiopia, nibo bazogira gute? Nibo bazonzanira ingorore. Rero umuntu wese yumva ururimi rw'ikirundi agomba kugira gute? Kumenya ko uhereye isaha n'aka kanya niwe nyene ategerezwa kugira gute? Ategereza kurondera ingorore akagira gute? Kugira azoyishikirize Uhoraho. Yesu araje, ariko tarashika kuri gusigura ukuntu Yesu aje n'ikimuzanye, mwobanza kumenya yuko nk'imponjo Yesu ntaje kugirira nabi abantu, Yesu ntaje kuniga abantu canke ntaje kubiba nkuko bamwe babitahura, ntaje kugira gute? Ntaje gucira amateka ku bantu ngo abagirire nabi, ariko aje kugirira neza abamwiteze, niko ijambo ry'Imana rivuga. Abantu rero bakwiye kunezererwa yuko Kristo agomba aze. Abantu bazonezererwa yuko Kristo agomba aze n'abantu bayoborwa na Mpwemu Yera, kuko abo aribo bana b'Imana.
abo nibo Imana yagiye ivuga kuva mu itanguriro gushika mu byahishuriwe Yohana. Hakurya ya Tanganyika rero igihugu cyari n'ic'Abarundi n'ic'Uburundi, abo nibo bana b'Imana, abo nibo basabye b'Imana bazoshira ingorore uhoraho, abo nibo babwiza kuvuga ubutumwa bw'ikanguro kandi burangiza isi, babwira abantu bati Yesu araje. Tubandanije muri Yesaya 19 uhereye ku murongo wa 19 kugera ku murongo wa 25, aho naho urasanga amakuru avuga yuko ico gihugu hari igihugu kigize gute kiri hagati muri Afrika kizogira gute kizosohoza iryo sezerano ryo gutwara ikanguro. Ni Yesaya 19 uhereye ku murongo wa 19 kumanuka. Yesaya 19 rero kuri uwo murongo wa 19 haravuze ngo ijambo ry'umutwe ryo rivuze ngo imburi yo kuri Egiputa. Egiputa ni Afrika, twabivuze neza ngo kuri uwo munsi hazoba igicaniro cubakiwe uhoraho mu gihugu ca Egiputa hagati. Aho hagati havugwa ni hehe? Ni mu gihugu c'u Burundi. Ngo kandi inkingi izoshingirwa uhoraho ku rubibe rwaco. Ubu sinoca ngenda mvuze ngo iyo nkingi ishinzwe aha n'aha kuri urwo rubibe, kumbure navyo bizofata igihe, ariko aho Imana yarahampishuriye aho iyo nkingi ishinze. Ubandanije usoma baravuga ngo bizoba ikimenyetso n'igishinga ntahe ko uhoraho nyene ingabo mu gihugu ca Egiputa, nuvuga ngo muri Afrika yose, kuko bazotakambira uhoraho kubw'ababahahaza. Muranyumva neza? Ibyo nsomye nibyanditse ngo kuko bazotakambira uhoraho kubw'ababahahaza, nawe akabarungikira umukiza w'umuvunyi azobakiza. Amen. Ushobora kubandanya rero usoma ukageza hepfo kuri 25, uraza kuhabona ibihari biryoshe kandi biroranye n'iyobokamana n'ibikwiye gukorwa kino gihe c'ikanguro. Iki kiganiro catunganije kubera ko Imana yavuze ngo nibibe nk'uko. Rero ubutumwa bw'ikanguro bugiye kuvugwa, umurundi wese abwirizwa gushira amahanga, abwirizwa kumenya we nyine ubwiwe, hanyuma akabushira amahanga. Ni ubutumwa buvuga ngo umuntu ni impwemu y'Imana yambaye umubiri. Niwabona umuntu ntuzumurabe nk'umuntu, niwamuraba uzubone yuko by'ukuri ari impwemu y'Imana yambaye umubiri. Abantu bisabwa ko bagira gute bahindura ivyiyumviro, bakareha kuba mu vyiyumviro by'umuntu, ariko noneho bakaba mu vyiyumviro vy'Imana. Umuntu ntaba umwana w'Imana kubera yuko yizeye ijambo ry'Imana, ariko avuka ari umwana w'Imana. Hanyuma iyo yizeye ijambo ry'Imana, iyo yizeye Kristo Yesu, aca none hatangura kubaho nk'umwana w'Imana. Intango y'umuntu ni mwijuru, hano ku isi yaje kugira ngo asohorezwemo imigambi y'ubumana canke imigambi y'Imana. Ni ukuvuga ngo ngaha mu isi yambaye umubiri kugira ngo agire gute, ashobore gukora ivyo Imana igomba ko akora. Imana niyimukoresha ivyishaka, niyarangiza igikorwa ciwe hano azotaha asubire mu ijuru iyo yazananye. Uko byagenze kuri Kristo Yesu niko bizogenda no kuri buri muntu wese ari ngaha kuri iyi si. Intango y'umuntu ni mu ijuru, hano mu isi yaje kugira ngo asohorezwemo canke ahishurirwemo imigambi y'Imana, akora ico Imana ishaka, ariko iherezo ryiwe ni mu ijuru. Niwasoma muri Yosuwa, mu gitabo ca Yosuwa, ahubwo mu gitabo ca Yeremiya 1 ku murongo wa 4, niho havuga neza ati ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarayivamo nari narakugenye canke narakugeze kuzoba uvugishwa nanje mu mahanga yose. Ni ukuvuga ngo umuntu yatanguye kubaho mu mugambi w'Imana, yatanguye kubaho mu ijuru mu vyiyumviro vy'Imana, hanyuma agira gute, aza mu isi, yambara ibihimba, yambara umubiri, nk'uko muri Zaburi havuga ngo mu nda ya mama niho nagize gute, niho nateranirijwe. Hanyuma
icaya iremewe ni kugira ngo agire gute akora iby'Imana igomba. Ugendeye kuri ya nkuru y'umubumbyi, ikibumbano sico kibwira umubumbyi ngo mbumba gutya, ariko umubumbyi niwe abumba ikibumbano akakibumba afise intumbero iyi azogikoresha canke azogikoreramwo, hanyuma kirangije kikagira gute kigakora ibyo. Ikibumbano sico gitegeka, sico citegeka, nikirategeka n'umubumbyi, ariko umubumbyi niwe ategeka ikibumbano. Kuri ako karorero mpeje gutanga, umubumbyi ni Uhoraho, ikibumbano ni umuntu w'inyama n'amaraso, uwo muntu w'iki kibiribiri tubona. Ariko umuntu Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ntabwo ari uyu tubonesha amaso, ni umuntu w'imbere, umuntu w'indani, umuntu w'impwemu. Uwo niwe yatanguye kubaho ku Mana, hanyuma araza yambara umubiri, uwo mubiri wawewe uri kuranyumva, uwo mubiri wewe nyene wambaye, hanyuma nibikorwa yatumwe gukora nivyarangira azogira gute, azoca aduga, azoca asubira kwasi, azoca agenda mwijuru. Intango y'umuntu ni mwijuru, n'iherezo ryiwe ni mwijuru. Ndabivuga nkukuraho nyine ingabo abingera. Tugiye rero kugira gute, tugiye kubandanya tuvuga ku nkomoko y'umuntu. Mwitangurire 1:26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Uwo wari ukiri umugambi. Itangurire 1:27 haravuga ngo irema abantu babiri, abantu bari uburyo bubiri. Niwasoma ucugira gute ucubibona aho hose wari ukiri umugambi. Noneho harabandanya ubwo wo hasi amuhumekeramwo, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, aca aba ufise ubugingo. Aho umugambi waruheje kurangukwa, waruheje kuranguka, ico bita mu gifaransa accomplissement du projet de création de l'homme. Umugambi Imana yari ifise wo kurema umuntu waruheje kuranguka. Yeremiya 1:4 twavuze ibyaho, intango y'umuntu ni ku Mana, ibyo biravyerekana neza. Hanyuma rero ngo kandi utarayivamwo, utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeyo kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Rero umuntu afise ico yaremewe, buri muntu wese afise ico yaremewe gukora ngaha muri iyi si. Nta gukora ivyo atagize gute, ivyo ataremewe. Nivyo bamwe biyita umuhamagaro. Umuntu akora ivyo yaremewe. Niyo mpamvu bamwe hari ibikorwa bakora ugasanga ni ibikorwa abantu babona ngo ni ivy'umubiri, abandi nabo ugasanga bariko barakora ibikorwa byo mu nzu y'Imana. Umuntu wese afise ivyo yagize gute, ivyo yahamagariwe gukora, kandi siwe yigenera ivyo akora. Uwamuremye ni wagira gute, ni wamugenera ivyo akora, kuko niwe yamuremeye uwo mugambi. Umuntu yaremewe rero gusorezwamo imigambi y'ubumana, ari byo guhishurirwamwo ivy'ubumana. Niwasoma mu Baheburayo kigabane c'10:5, Abaheburayo 10:10 uraza kuhakura amakuru agize gute asobanutse. Wewe rero uri kuranyumva, wewe wa Murundi wewe wa muntu wese wumva ururimi rw'ikirundi, menya neza ubutumwa ubwo ari bwo ukwiye gutanga muri kino gihe c'ikanguro, kandi igihe cageze. Uhereye ukivyumva, menya yuko wewe utari umuntu w'inyama n'amaraso, menya yuko uri umuntu w'impwemu, kandi uri impwemu y'Imana yambaye umubiri. Ivyo uri kurakora, ivyo warungitse gukora ngaha kw'isi nivyo utegereza gukora, kandi niwarangiza kubikora uzosubira ku Mana. Imana yagize gute, Imana yakuremye, wewe uri umugambi w'Imana. Rero tuzobivuga mu wundi mwanya, ariko mwamenya yuko umuntu azogira gute, umuntu wari we wese. Uwo muntu mvuga, ndavuga umuntu w'impwemu, munyumve neza, uwo Yesu Kristo yaramucunguye kandi azoja mu ijuru. Kandi yarabivuze neza, aravuga ngo Yesu yaravuze neza ngo bose narabacunguye rubi. Uwo mwana wo gupfa rubi subundi ni ubumuntu, akameremere ivyo nivyo bizopfa rubi. Ni navyo bivugwa hamwe mwumva muri Bibiliya havugwa ngo umwe agende uwundi asigare. Uwuzosigara ni iki? Na kameremere. Ariko uwuzogenda nawe ninde? Ni ya mpwemu y'Imana yagira gute, yava mu ijuru. Iyo niyo izosubira mu ijuru. Ariko akameremere
kakomoka kuki gakomoka ku mubiri ako kazosigara mu isi. Bibiliya bivuga neza ngo ikibyagwa n'umubiri ikibyagwa n'impwemu. Tefostale totale story. Umwana w'impwemu avugwa n'uyuhe? Umwana w'Imana avugwa ni umwana w'impwemu, ni iyo mpwemu ikomoka ku Mana yaje ikambara umubiri nkuko Kristo yaje akambara umubiri. Iyo izosubira mu ijuru nkuko Kristo yasubiye mu ijuru, ariko umubiri Kristo yambariye mu isi, yambariye mu nda ya nyina, uwo yagize gute? Yawusize mu kuzimu aho yapfa. Kandi natwe tuzogira gute? Umubiri twambariye mu isi tuzowusiga mu isi, tugende mu ijuru tugize gute? Tugende mu ijuru tumeze nkuko Kristo yagiye mu ijuru ameze. Rero nuko niko bimeze. Abigisha ibitari bene ibi abo bakwiye guhindura, kandi n'imvugo zabo zigende zihinduke, kuko abantu bazoja mu ijuru kubera yuko Kristo yabacunguye, kandi bazoja mu ijuru kubera ko Imana yabigambiriye kuva mu itanguriro gushika kuva mu itanguriro. Birabivuga mu isezerano rya kera ryose, hanyuma isezerano rya kera igihe caryo cyarageze riraja mu ngiro, hanyuma Kristo araza. Igihe umuntu kuvuga ngo kuza kwa Kristo kwari gusohoza isezerano rya kera. Rero Yesu Kristo amaze kuza yaciye ashira isezerano rishasha, uno munsi ari ryo ritugenga, kandi iryo sezerano rishasha niryo rigiye kuja mu ngiro vuba. Rigiye temporel totatile for rigiye kuja mu ngiro. Yesu Kristo yaracunguye abantu biwe, noneho agiye kuza kugira ngo agire gute? Ahereze ingororano canke ahereze agakiza abamwiteze. Uko nikoraho nyene ingabo agize. Shalom.